turufu wakoresheje kugira ngo ugire reyisite idasanzwe muri kiriya gihe mu kwiyegereza abakinnyi no mu kuronka rezultat mu buryo buhoraho mu kibuga? neza cyane aho bagenda hose twarajyana gutembera nkaraba ivyo bakora byinshi, twari turi kumwe. Iyo niyo resite ya mbere nagize jewe n'abakinyi bose ubu nanyangiye aje ngaha ni umunsi ni wa muronka umwanya uzumubaza zo kubwira nta mumenyereza numwe akunda kwicara na hatari jewe ati jewe ngunda kwicara na Maire ni wanoheza ni wanera ama blague ni wanera ama histoire n'ama match twakinyeza Aigle Noir na Lydia Ridic twaguma duterana ama blague ego vyansa bikunze muri kariyeri y'umuntu wari we wese. Twe tuba mu itangazamakuru, abandi usanga ari abashoferi, abandi usanga ari abakwaferi. Namwe muri kariyeri yanyu yo kumenyereza haba ibintu byinshi umuntu agenda arahura navyo, ibitangaza, ibyiza, ibibi. Utangura kumenyereza, reka bariho mfatira, hoba harageze igihe uvuga uti aho bigeze numva no bihagarika nkabivamo nkigira mu bindi cyane nkajya kwicara bivanye n'ivyo uhuriyemo navyo. Eske nimba ico gihe carashitse hari habaye iki? aho hari muri 2012 muri 2011 natwaye coupe du président kwa Nkurunziza nyakwigendera. 2012 nongera ntwara coupe du président na super coupe mundwi imwe. Hanyuma mvuye kuri stade inshikira ahantu tugirira reception hari mu Nyakabiga kuri 4 kuko je abakinyi biwanje bagirira locale muri Serabe muri university. Nshitse nsanga ari umukinyi umwe nakwiye muri Kongo yitwa Kayumba. Yaciye ambwira ati kocha je kugira isasi ndafungura. Ndamubwira ati kubera kutarafungura nca telefona umuntu yitwa Apollinaire yaura ari muri equipe yiwacu. Ndamubwira ati vice president uno ushaka kuraba abakinyi raba match doje gukina friend amahera kuri stade yinji umukinyi agaca atangura kuntelefona ngo narafunga. Ico kintu nubona ko atari cyiza acagenda kubwira aba president abandi ba president ngo kocha yadututse yagize ibi nibi nca ndababwira na Coupe d'Afrique ni mwajanye naho nzoja nimba mufisi comportement mwe mwiruka kugabura amahera abakinyi abayakore. Ico gihe nimba mwibuka bace bazana umukocha yitwa Michel tuhabonye niwe yagiye muri Coupe d'Afrique je nacenda bivamo. Yaho rero niho nacende mbona yuko n'umupira nshatse nkorana n'abantu nk'aba nshatse no uheba kuko uyu yakubwiye musumari wa moto ibintu vyo muri Lydia Ridic nije nabiko vyose no kurondera abakinyi organisation yose muri equipe. Yes yari je mugabo rero agacaza umuntu atakiye nakimwe yakoze ariko ajya mahera we atakiye kugabura. Yes ico nico kintu kibabaje wahuriye naco muri kariyeri uvuga uti hageze harya narumva no shiraka kaburungu nkabiheba burundu mugabo abantu baza baramanura ngo nuhebe garuka ego. Ikintu ciza naco maze guhurira mu mupira w'amaguru niki kuko iyo umuntu ahuye n'ikibi ubundi ni ciza kiba gihari akavuga ati bino bishitse ko canke kimwe mu kintu cambere wita nk'icambere ku ruhande rwawe iyo wimvira uvuga uti hano na general ageze canke kino kintu nanje carambaye ko utwaye igikombo kaje muri Coupe d'Afrique. None nk'ubu nshitse ndubona nk'ubu nshitse nko muri Egypte nasanze ku kibuga c'indege bateguye abapolisi amamoto umuntu kugendera mu kocha numva ko nacemba karaciye. Ariko kandi kiriya gihe twumva ko buryo miliyoni 5 za kiriya gihe miliyoni 60 za kiriya gihe zakora rukritema navuga ko kiriya gihe amafaranga menshi. Ariko kandi hariho intambwe n'ubu bisa nkaho tutaragira ko na kiriya gihe navuga ko bisa nkaho byagorana kuyigira ko amakipe yaritabira inkino nyafrika za Confederation Cup ndetse na Champions League. Ni giki kiriya gihe catuma guhera mu 2011 kuduga amakipe atagira kure kandi twabona menga yarakomeye. Ama equipe kugira equipe nigere kure bivana na organisation ya equipe. Urabona kera nta mahera bashira
muri competition dufate nk'ubu Aigle Noir yabaye ya mbere mu mwaka uheze batanga amadolari umengo 50 ibihumbi 50 ubu baraduza bibijana ariko uyu mwaka bazogenda bazohabwa ijana n'itanu none ni wumva none twe twaronka ngahe wonyene kugira equipe isohoke hanze kugira isohoke hanze ugaca ufata les frais de mission ugaca ufata amatike y'indege byatora amahera menshi ku buryo yuko mugiye gukina hanze ugaca usanga aya ma equipe yo hanze yarakomeye umugabo nura ibintu byo iwacu ubu kubera yuko tudakomeye championnat uca usanga tufate nk'ubu umwaka uheze championnat ya mbere yari Aigle Noir n'ubu kandi yari Aigle Noir ndibaza nuko bibandanya uko n'umwaka uza izo irashobora kuba ari yego none wumva turiko tukina championnat imeze gute na rivalite nta guhangana kurimo kubwa ihiganwa yarasubiye inyuma yego aho turaza kuba tuhagera nta ntituce dusimba ngo tugere kure turacaganira utuntu n'utundi kumumenyereza bankuwiha Emmanuel ku bwawe mu mbono yawe mu mupira w'amaguru ibitangaza birabaho igitangaza ugomba kuvuga ibi bintu biba ariko bikaba cyane kuri resultat ziboneka mu kibuga bati nubwo bibaye ntavyo nari nigeze ntegura ni nkuko uvuga ati igitangaza dufate Aigle Noir cyitwara Coupe d'Afrique ariko bakagitwara batabona ko bishoboka bo nobo ntibishoboka biboneka ko bidashoboka mugabo facteur chance irashobora kuza mugabo apana igitangaza ngo kirabaho ngo tuke dutwara igikombe ari ibishoboka ni facteur chance ariko facteur chance iza ikurikira ivyo wateguye ikurikira ubumenyi ufise impamvu nari mvuze uko nuko nigeze kuganira n'umwe mu baperezida b'umugwi hano batwaye igikombe arambwira ati kiriya gikombe buriya nubwo twagitwaye nta nguvu twari dufise zo kugitwara ahubwo twarakinye tubonye faza riheze tubona yandi mayikipe arasamaye tubona birashoboka nta nguvu bafise natwe ntazo dufise bati none muri match 15 zisigaye uwa mbere ko atamanota 6 aturusha twokina ntivyokunda bo baca bashira mu mutwe ko bo bandanya bakina kuri nivo bariko vyo hava bikunda buke baragenda gikombe banagitwara basumvya ibakurikira amanota make cyane acambwira ngo turagitwaye ariko for sure ni gitangaza ntavyo twategeka nta nivyo na recruitment twagize nta nizo gutwara igikombe twakoze ivyo muri ko muravuga ndashobora kuvyo reka naje ndaguha akaroro ka hafi je mfashe ideira haje umuntu abaza lo president est-ce que ufise objectif yo kuduga president umengo ariko agira gutya mugabo je ndamubwira sindabibona mugabo je ndamubwira ati je mfashe equipe l'objectif nukuyiduza canke nayidugije ariyo mu cicaro ca mbere nyerekana resultat zitameze nk'izabandi urumva mugabo mu nyuma turiko dusigaje nk'ama match abiri yabonye yuko equipe yoduga nivyo yagiye kubibona hasigaye nk'ama match abiri ko bishoboka ati birashoboka ko birashoboka ko equipe yoduga yego biba bikoretse muri ubwo buryo yego mu buzima bwawe nk'umumenyereza wabanye n'abandi bamenyereza batandukanye ariko n'imbere y'uko umenyereza warabona abandi bamenyereza bwa mbere na mbere imbere yo kwinjira muri kariyeri wabona ko ukivyinjiramwe umumenyereza w'icitegererezo wiwawe arinde mu Burundi yego ni bamwe badukurira bandi ndiri bakaribodo yego hanze y'igihugu cy'u Burundi ho vyarashika ugashikana y'amaso karabaye abamenyereza beza umumenyereza mwiza sinzi ingene no kivuga ico kintu mugabo ndiko ndaraba nujya umumenyereza je no shira imbere jewe nkunda yego akora ivyo umupira usaba ni Pep Guardiola yego Jose Pep Guardiola yes ni ubona uti uyu mumenyereza aruzuye kabisa yes niwe je ndakubwiye akubwaho umumenyereza mwiza abameze gute nuko ivyo umupira udusaba akacaronka resultat yego umupira ivyo dusaba uri kuri yumvira cyane umupira dusaba umupira uradusaba kugira ngo ni kode ikomeye twebwe nk'abamenyesha amakuru biradusaba ko gushika ku bibuga biradusaba kuganira namwe muba mwarabayemwo kugira ngo tumenye babaye hejo biradusaba bariko barawukina uyu munsi biradusaba kuraba bari kure biradusaba kuraba begereye kugira ngo akazi k'iwacu ico dusabwa tugikore neza mu bamenyereza uvuze ngo ico umupira udusaba nko mu iki gihe mu mutwe kirazunguruka cyane ese ko mumenyereza umupira w'umusabiki
jewe unsaba cyane kuwukurikirana ego ako wewe musaba kuraba iki umukinnyi biramusaba kuwukina disipurine tagitike disipurine hanze uhanahana ya ubishoboye ivyo vyose ugaca uba uwa mbere umva bishyira muri groupe imwe yego ariko namwe nk'abamenyereza Eh. umupira ubasaba iki ivyo nyene duhejeje kuvuga umupira udusaba d'abord hariyo discipline cyo ni cyambere tukawuhanahana nka kujya ni collectif yego sivyo hanyuma ubishoboye ivyo ugaca uba uwa mbere yego yego ubu nta rindi banga n'ivyo oya nta rindi baga mu bamenyereza mwabanye canke mwakoranye Mm. umumenyereza uvuga uti uyu mumenyereza atwarabanye ariko ubuhinga bwiwe nintagereranywa ahantu mwabanye muri ekipe ukavuga ngo twarafashanije ariko yari umumenyereza adasanzwe mu gihe twari turi kumwe yoba yarinde mu gihe twari ku je na mumenyereza twakoranye umumenyereza mwakoranye nk'ukungirije canke waba wungirije cyangwa waba wungirije oya kenshi aba les adjoints nabo tuba turiko turafasha hano mu Burundi niko bimeze yego kenshi na nubu kenshi na nubu erega sinino gusa no hanze no hanze nabo tuba turiko turafasha uramuhamagara kumwe ngo dufashanye nga we nga agaca adugira higeze kenshi n'abaganga rimwe na rimwe ariho n'abaganga usanga uragenda kuri match murambwenda ku match ariho usanga ari mu 4e coach ugaca usanga ariwe yikorera mu kibuga nk'umuganga atakintu na kimwe yokora numva nico gituma CAF yagiye mu bintu ikiravuga ati abamenyereza il ko bagira les licences abaganga il ko baba qualifié nakuzana umuntu umwishyira mu kibuga ngo umuganga cyangwa ibiki mugabo kenshi usanga aha twe twatora umuntu ku kibuga tuje tumwambika intuze nyijya kijya kibuzu cyo kwa muganga agacaza nk'umuganga rero agushikiriye yaba afise nk'ubuntu bw'ubuza ubabaye na gaca kubita bakanyishije burya buzi bwakanyishije nawe mu mutwe ukishiramo ko umuganga angare hatari kabisa ni hatari reka manza nshishe mu butumwa bw'uyu muntu ati bite ndashima Mayele kuko yanyeretse Jean Claude Ndarusanze lamba yego ari Dubai bigaragara ko ibintu byo gushima ku banyamupira b'u Burundi kuri mwebwe bishobora kuza kuba byinshi ndavye ubutumwa mfise hano turaza kugenda tubugaruka ko nta kibazo nashatse duce mu tuntu tundi kugira ngo tuze gushika ku ntumbero nyamukuru ya kino kiganiro mu bakinyi wamenyereje ninde mukinyi uvuga uti uyu ashobora kuba yararusha abandi bose ariko ushingiye kuko yatahura tactique wamubwira mu bakinyi bivana n'amaposti uratubwira muri rusange kuko nemera ko abantu no mu ishuri turiga turi 30 tukigishwa ikintu kimwe ariko tukagitahura vyihuse mu buryo butandukanye uyu mukinyi yarinde yatahura tactique ziwawe kurusha abandi mu mwanya muto Christophe Nduwarugira Christophe yes yarakubwira ati ntiwiri gurirusha ibintu navyumvise waba bukore ko gusa wanaraba ugasanga yanabikoze yego mu bakinyi wamenyereje turashaka kudufashe udukorera abakinyi 11 beza mubo wamenyereje uvuga uti my equipe yose nabayemwe abakinyi bose banciye mu minwe 11 beza abakinyi biwanje 11 beza naba 11 beza nibaza ko no barungikira ifoto ariyo Fisto Abdurazak yego pariza nk'akorore duhereye nko mwizamu mwizamu umunyezamu mwiza mu gardien nakinisha kenshi ari Chimba yitwa Atanazi kuri zine Chimba akina mu igori yego zine na 5 zine na 5 ariyo Ndorio bija Eric yitwa Evra yakinye muri Bumamu abantu bose baramwibuka baramubona okay akabaho Isa Vidic abo bakina muri Axe muri abaxiare bawe ni Evra na Vidic yego kuri Alfu kenshi yo kuri droite nakinisha Rashid Leon abaki babaye beza Rashid Leon kuri gauche nakinishije Kiza Fataki Kiza Fataki uramubona yego
hagati yari Nduwarugira Christophe Lucho mbo inyuma gato hariyo na Rugo n'umugabo Stefane urumva bagenda kura no mukudu hariyo Kiza Fataki hagati Nduwarugira Christophe Issa Vidic yakini inyuma agaze ku bakinyi bo hagati ego hariyo n'undi mukinyi ari muri Kongo yitwa Kayumba mediateur ari mu mediateur hanyuma akaza na Hafiz muri attack hagati mu bakinyi bo hagati milieu offensif Hafiz sinzi ko mumwibuka yakinye no muri Interstar ubu mengo ari muri Tanzania naramukinishije na match ya Rayon Sport Hafiz Fiston Abdurazak mu busatirizi Bangama Fiston Abdurazak bamukinisha kuri nimero 9 akaza n'undi yitwa Idi Saidi Juma yitwa Balak nibo 11 beza uvuga uti mubona amenyereje aba oya en fait si 11 gusa bariho benshi ni benshi ariko aba nibo beza oya bose baba ari beza ariko mugabo barutarutana nyine taba nibo botangura abandi b'abafaransa ngo ni chouchou de coach nemera ko mukora akazi kadasanzwe kugira effective y'abakinyi 25 hanyuma kandi bose bona babitahura akuramo 10 n'umuza bakina kuri nivuga kuramo 11 ugiye gukina na Mbumamuru gakuramo 11 ugiye gukina na Vitaro gakuramo 11 ugiye gukina na Message kandi hose usabwa resultat nziza kabara akazi kagoye kabara akazi katoroshe pe ari ababona ko atakazi dukora oya kubamenyereza nibaza ko abantu benshi babona ko akazi kaba kahari ariko kandi naye shobora kuca abo gusa bamwe bashobora kudatahura bivanye na resultat ko umuntu ashobora kuronka none ni gute hanyuma bakamunegura batisunza akazi nako ku giti ciwe kuko ari umumenyereza umwe ashobora umumenyereza umwe yigeze kumbwira match iraho vraiment yari match byagaragara ko yamunaniye nawaza ni coach match yase nabwo ati bugijya match nayiteguye ijoro ryose sinigeze sinzira niga buri kintu cyose kugira ngo match igende neza ariko uragira mu kibuga ibyo wateguye abakinyi bakavyica hanyuma kagerageza uburyo bwawe bwose ushoboka gasanga biranze rero hari gihe usanga akazi ko bumenyereza kagora umumenyereza wanashima kuruta uko wewe wovyibaza sikajya ko nyine gakurirwa mu kibuga hari gakurirwa no hanze nico gituma nako ndavuga ako kazi muri ko muravuga ko dukora ari abatakabona ko dukora akazi ni gute we je noja kuri stade ubu kwinjira kuri stade ukaza ubona umupolisi ariko aramubita ingoni agukubita indembo nako kazi dukora twe hajya mwinjiye kuri stade nkamwe barabarihisha neza cyane hari n'abatabamenyereka izo nizo gutangaza ahubwo benshi ntibatuzi hari n'abatabamenyereka nakubwiye ko cha warukinze ubu nyene direct mu bunyene vuba mu misi bariko baramusunangiza ko cha warukinzo bo club nta kazi umva babona ko atakazi dukora akivye bebekwe kubaza wabandi yumvire nawe ni bande bo Chemba numva ari federation bikwiye kubaha nk'ikintu girbati mubu jewe yabaye match kuri stade sinjayo nakinye jewe sinjayo kubera kino nota bankubita inkoni ice gukori ariko kandi mu bakinyi muba mwaramenyereje umukinyi mushaka kuvuga ngo yaratahura ivyo mvuga ariko yaragorana donc arabakinyi bameze abatahura ibintu mugabo ukavuga ati umukinyi ko bikosa arangora yaba nitakondero gusa uraho niwe bivuze waha ni na hafi yaba nitakondero gusa ujya mukinyi ntiyakaba yankinira ariko mugabo ashoboye ati ko arashoboye ukuntu umenga ntagomba gushoboka mugabo iyo ndamugirije mu kibuga dukoresha iyi mvugo nibaza ko ariyo yokorohereza uwari wese kuvyumva wa wundi ubona ashoboye pe mugabo hageze bwijanye no gushoboka basanga aragoye pe gestion yiwe iragorana mugabo mu kibuga no mukinyi mwiza w'igitangaza we abakinyi twe kera kubera twebwe ndiko mvuga Lydia Ridike ndayifata nka equipe ya mbere ngaha kandi ugacuraba n'umukinyi kubera ujya mushahara wiwe kuri kazino ahembwa la plupart baragira discipline bakakumvira kuko yavuga ati kocha hamwe no mumvira
yoja hari akamagarikira umushahara birabe ibibazo bikomeye kuko la plupart benshi baratumva vraiment ndamusiguriye ikintu akacumva ego rimwe na rimwe gusa Rashid Leon niwe yagomba vraiment mugabo mu nyuma yaciye ambwira kuko Rashid Leon ndamuzanye muri Lidia Ridiki nibuka ko ari Olivier yamuzanye Olivier Niyongeko mugabo Rashid naramuhamagaye ndambwira ati Rashid yamuzanye akina muri Axe numero 5 ndambwira Rashid ntushobora gukina muri equipe nationale na equipe nimwe yo hanze zo kugura avec yo taille ukina muri Axe ntibikunda turashwana bien atugomba kumpindurira poste wala aranantuka ntibishoboka ntibikunda nawe uti ndavye uko gahunda zimeze biragoye mugabo mu nyuma agiye kuri Alf azabona baramwamagaye mu nationale titulaire cyambye ati coach ngo hano urambabarira ivyo nagukoreye urabona nico abakocha bubu babuze bamuzanira umukinyi avuye muri 3e division akamubwira ati uyu ni umudefenseur tereka muri defense atamutereka raba qualités d'abord z'umukinyi arakwije gukina haje icyo ashoboye gutanga haje urakibona nico rero tubuze ubu uyo niwe mukinyi yagombye kungora gato kubona muhinduriye poste mugabo mu nyuma cyabona yuko wamukoreye ikintu ciza wanashima tuve ngaho rero tuze dushike uyu munsi